mu ntumbero yo gushira ahabona ibitigira imfata kibanza by'abahitanywe n'amakuba Uburundi bwaciyemwo aho hapfuye abantu benshi abandi bakaburirwa irengero ivyo bikaba vyegeranijwe n'umugwi ujejwe kurondera ukuri no kurekuranira CVR muri rusansuma yabaye mu ntara zitandatu arizo Makamba, Ruyigi, Kirundo, Muyinga, Karusi harimo n'intara ya Rutana. Imwe mu makomine agize intara ya Rutana ariyo Giharo abene gihugu bandikishije ababo baburiye mu ntambara bakaba batuyagira uko ico gikorwa bacakiriye nuko basanze abo bandikishije banditswe atatunenge. Jewe nitwa Engineer Ntandikiye Joashe mvuka ku mutumba wa Gitanga muri komine ya Giharo ntara ya Rutana sanzwe ndumwigisha kuri Itabu Giharo. Iki gikorwa twacakire neza kuko kuva gitangura gikorwa twaravyumvise ku maradiyo hanyuma abene gihugu baracitabiriye abari hafi barandikishije abiwabo mugahariho n'abandi usanga batarusa akanya ko kwandikwa. Turavye ku mitumba naravye nk'umutumba wa Gitanga mvuka ko biranditse neza ariko hariho nk'amazina amwe nabonye nko umudamu yitwa Njebarikanuye Maderene yandikishije abiwe bahitanywe n'intambara uwo munsi bapfuye ari benshi hariho n'abandi bari kumwe ko nibuka ko hapfuye abantu barenga 80 ku munsi umwe bishwe n'abasirikare bagwana n'inyeshamba. Abo barafashwe nta numwe yishwe n'urusasu bose babicishije imbugita. Byari ibintu bibabaje ariko barashoboye kubasasuma. Ariko hariho n'abandi nibuka jehe nkaro nk'abo tuvukana umwe yararongoye inkurye n'abandi babiri bari bagiye kumuramutsa n'umwana wiwe n'umugabo wiwe n'abandi babiciye ku mbuga imwe ari abantu 11 mugabo umuryango ngira wari hafi nyagihe ntibashoboye kuko sebukwe asanzwe ari umuntu abaye mu mutwe yani yarose akanya ho bwirane ko kuja kubasasumisha. Mu Gitanga nabonye batari bake banditse bararenga nka 30 sinaharuye neza ariko nabonye amazina menshi ngira nabo nyene baza kubimenya bashobore kuzoza kongeramo ayo mazina. Nibaza ko bimwe nabonye kandi inyandiko ziraboneka bandikishije unakiretse utukosa tw'amazina nkaho usanga bakubwiye nk'izina ugasanga umwanditsi hari ahagiye mugako n'agakosa gatoyi ko gukosora. Je nitwa Nyambere Egide antazira Kayuki mu Kabingo agacimbira umushindo ego komine Giharo ku rutonde bari uko twaheruko twabitanga niko twabonye bimeze hajya ku mpapuro aho twasumishije benshi bamaze kuvuga ko bamaze kubabona amazina yabo. Mbega inyuma y'iyo rusansuma hoba harabaye ingaruka mu migenderanire mu kibano? Imigenderanire yabandanije gute mu kibano? Imigenderanire yabandanije neza kuko nkabeshi abo bishwe ntibishwe nabo ngaha rero byari kugira imigenderanire mibi yaba ari abantu bo ngaha nyine mu Giharo bariko baricana ntabwo bari abo ngaha wasanga ari imigwiva handi rero abanyagiharo bicana hagati yabo iyo bari abanyagiharo bicana hagati yabo niho ngo rusasuma bari gutera umubano muke ariko umubano wagumye ari mwiza bagubagumye n'ubunyene turacatekanye. Hangaruka twabonye uko nta bamenye ubutanze nkuru. Turavye ibiharuro umugwi CVR wegeranije muri iyi komine yanyu yarasinzikajwe cyane n'ubwicanyi kurusha izindi. Mwibaza ko vyoba byavuye kuki? Nitwa Kisa Jeanne Marie umunyagihugu ngaha muri komine Giharo abamvuka ku mutumba wa Giharo. Ari ivyo bwicanyi byo bitigire ni byinshi. Ego ari abantu bapfuye giturumbuka kandi bazira ubusa atari abagwayi ivyo bitigire ni byinshi cyane no kuvyiyamiriza ahubwo ntibize bisubire. Ahantu hambere hagize ingorane hapfiriye abantu benshi no hajyana kare tubaza ati abanyabugondo utabona ko amazina yose ari ahantu bita Mishasha hari binogo byishyuwemwe abantu kandi bamenyekanye hamwe umugusevere waza kwimba babibonye ku mugaragaro byibonekeje uko benshi bajimura babajanye imura ari abahambwe ajya ku ndurumu naya haruguru kinogo kiribonekeza n'ubu hariho ibintu bakuyeyo by'amahuzu nk'abakenyezi bambara bya bihuzu bya kera by'ibigoma
by'ibitisi babikura uko nyene na vya bidede bambara mu nda na bidede bambara ku maboko byarabonekanye vraiment n'amafoto birabonekana nta kibesho kirimo. Aha muri Giharo hariho ahantu higeze severe nyene yaraje hajya ku musozi wa Bugondo murimba baratwara ibisigarira by'abantu bari byarahambwe gusa ntimuratubwira igitigiri titwakuyeho ubuhanga bungana gutya turacarindiriye ko turabona hajya mu mapinusi ari kinogo bazuye mugabo severe yatwaye ibisigarira ntiratubwira ibi canke biriye ko turashaka kuvuga ubwicani tukavuga n'intambara ibyo bintu bibaza ko bitandukanye intambara yarakoreye cyane rero nuko bamwe baca bahunga urabona ko turi impande ya Tanzania bamwe barashoboye guhunga barahungira mu gihugu kibanyi ca Tanzania abandi barahungiye hagati mu gihugu rero nko mu za 1993 cyo gihe wasanga ubwoko bugwiriye bw'abahutu ubwoko bw'abatutsi nticyari kirenga nico gituma kwicana hagati y'abahutu n'abatutsi aha ntivyibonekeje cyane aho vyabanishije uduce tumwe tumwe ariko ntivyabaye vy'umwanya munini hagiye kudushikako cyane ibintu by'intambara igihe hari umutekano mu gihe hagati y'abagwanira mu ishamba n'igisirikare ca leta ku ntwaro yabuye no kuduga gushika habese serofe muga parametre ya mbere nuko ari hafi igihugu kibanyi ca Tanzania hagize ikiba baca bashobora kuja ku mupaka hanyuma bakaronka ubuhungiro. Muri ubu bwicanyi hari abarundi banyazwe n'abasamburiwe ivyabo mbega ku bwanyu umugwi severe wo vyifatamo gute kugira ngo abo bantu batunganirizwe? Icyo nosaba nuko nyene botunganirizwa abasawe ivyabo nimba leta ifatanye na severe sanzwe ari ya leta bakagira amatohoza yimbitse nk'abantu basamburiwe amazu batakigira aho baba bagashobora kugira ku gico bafashijwe canke imfuvyi zasigaye. Hari rero n'abandi bashobora kuba barangaye ugasanga bapfiriye base n'abanyina bapfiriye hakaza nk'abana bagacusanga amatongo yabo ntashoka boneka canke ntibarose abantu bashobora kugira témoignage gacusanga babayeho batagira amatongo abo boraba yuko ari nk'amatongo ya leta bakabamanyuye ako gato kugira nabo baronke aho rero abana. Mu gusevera ukuntu wovyifata wogerageza guhumuriza abantu bakomeretse hari abantu bakomeretse ku mutima bakomerekejwe n'ivyabaye kandi turabishima kukuntu bakora turiko turumva ukuntu bakora turabona ko harimo guhumuriza kuko iyo umuntu yakomeretse akaronka umuntu amuyagisha kucamukomerekeje mutima urahumura acabona ko batamutaye hariho abo vyababaje nkawe bashobora kumuhoza. Twe dusaba ko uwo mugwi wo kwishikira ku mutumba ukabona n'abakuru mitumba ukashobora n'abakuru b'ubucimbiri n'abanyumba kumwe bagashikirwa kuko iyo habayemwo kigaruke ku ikomine umutumba nka mutumba byumvise acaciye zako acagira propaganda yo kurondera abantu boja mu ico kibanza mbere ivyo bintu bigaca bitwagwa n'abandi nyene ivyo ntashikirwe kubera bayarapfuye imiryango y'uko isanga myinshi yarapfuye wasanga biwabo ntibakiriye umugabo bashyize ku mutumba ugacimbira ku nyuma kumwe bigatungana neza. Icyo twosaba ko severe yogira iki natwe ikaraba ko ugendera yatugarukirako. Mu mabanga umugwi severe harimwo kunywanisha abarundi ku bwanyuho kugwa iki kugira ngo dushike ku kunywana nyakuri nuko twekesha amashirahamwe akunda kwigisha akavuga ko ukuntu abantu bonwana bakumvikana kandi twege ngaha vraiment no kwiki umuntu muragendana kandi umuzi mukayaga ubombe bagiyemo no gusabiranira ubu basigaye basaba nyene mu bankanye ugasanga nyene ibintu byabandanije nibaza ko twege gusunga umubizi kandi cyo kiguma ntikiva oya wewe warabuze umuntu warabuze mwene wanyu wabuze muri bashikawe wagize ikibazo umva ntushobora kuronka amahoro kandi nawe umuntu nawe ubona n'umuryango wiwe uri ngaho nawe waragize ibibazo. Je nibaza ku bintu biko birakorwa ko ndavyumva ku radio canke mu biganiro bimwe je nta biganiro ndatumigwamwo
bya severe kiretse ntayo majambo ndiko ndavugira ngaho imbere y'imbonesha kure igikuru hoba ivyo biganiro bakagwiza ibiganiro byo gutuza imitima kuko nico cambere gikenewe kuko nitwo cyatuvuga ngo aba twabuze basubira bahagarike ntibikunda hanyuma iyo migwi yoba yarisha abantu cyane cyane usanga ari imigwi y'igisirikare nka mu kumoso twavuga ko hano imiryango yatera yindi oya sico kimwe n'umuzini nta usanga ngo barabahutu biruka ku batutsi cyangwa baratutsi biruka ku bahutu cyane cyane ya nimigwi usanga ni nka hari kambi niyo abasoda bashikiramwo ahanyene muri brigade bakacariye bashwara mu iyo misozi ico gihe wacu usanga ko nabo baba ariko bagwana n'abandi nkubo bakurashe nawe urumva wacu uvuga ati hitanisha ugacu usanga ari hapfuye abantu benshi nturonka ubumwe ubagiriza nk'ico gisirikare nico gituma rero gisoda kubera leta ntifakara leta nayo yokiraba ingene ishumbusha abantu hanyuma hagirisha ibiganiro kugira ngo abantu batuze imitima n'ayandi ikabangabonga ibumbatira amahoro imitima imaze gutuza nibaza yuko kurekuranira biza buhoro buhoro si ikintu kiba umunsi umwe ico gikorwa cyo kunywanisha abarundi ni cyiza gose icyo kogwa nuko hoza haraba gushira hamwe abarundi ubwoko bwose imigwi yose mu manama swate inama canke inyigisho tukicara hamwe tukavugana ukuri tukayaga tukaganira mbere n'inkino zikabaho abantu bakakina bakajajura kumwe kwa kera byotuma tusubiza hamwe mwomenya ko komine Giharo ariyo iza kwisonga mu biharuro mfata kibanza by'abahitanywe n'amakuba uburundi bwaciyemwo mu makomine agize intara ya Rutana bigera ku 1264